Yes, kongeye kubasuhuza ndetse no kuba ikaze mwese mukurikirana channel Umutsindo TV yabaranze igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Nkuko rero mumaze kubimenyera, uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha rero zo kuwa kane tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2024. Tudatinze rero reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Trump yagaye umwanzuro wa Biden rero uyemereye Ukraine kurasa misile mu Burusiya. Yes, Perezida rero Donald Trump witegura kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika guherera muri Mutarama 2025 yanenze rero icyemezo cya Perezida Joe Biden wemereye rero Ukraine kurasa misile za ATACMS mu Burusiya. Yes, mu Gushyingo rero 2024 nibwo Perezida Biden yemereye rero Ukraine kurasa izi misile. Nyuma rero y'igihe kirekire rero Volodymyr Zelensky agaragaza ko rero zafasha igihugu cyabo guca intege mu Burusiya rero mu buryo bufatika. Yes, nyuma rero y'iminsi mike ya Ukraine yemerewe gukoresha izi misile ziraswa rero mu ntera ndende, ingabo rero zayo zatangiye kuzirasa mu Burusiya. Perezida rero Zelensky yagaragaje ko Uburusiya rero bukwiye kumva ububi bw'intambara bwashoje rero ku gihugu cyabo muri Gashyantare rero 2022. Minisiteri rero y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko rero Ukraine yarashe misile 6 za ATACMS, ebyiri rero zirahanurwa, izindi rero ziyoberezwa mu kirere hifashishijwe rero intwaro zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Yes, mu kiganiro rero Trump yagiranye n'abanyamakuru mu rugo rwe yatangaje ko rero Perezida Biden ataragakwiye rero kwemerera Ukraine kurasa izi misile mu Burusiya, mu gihe rero azi neza ko mu gihe cya vuba azava ku butegetsi. Yagize ati rero ntabwo ntekereza ko yagombaga rero kwemera ko izi misile ziraswa mu birometero 321 mu Burusiya. Ati rero sinekereza ko yagombaga rero kubyemera. Ati kubera iki rero babikoze batabanje rero kumbaza uko rero mbitekereza. Ati rero natekereje ko kubikora ari igikorwa cy'ubusazi bwinshi cyane. Yes, na mbere rero yuko atsinda amatora y'umukuru w'igihugu tariki ya 5 Ugushyingo 2024, Trump rero yateguje ko azahuriza Ukraine n'Uburusiya mu biganiro by'amahoro kugira ngo bihagarike rero iyi ntambara vuba. Arakiyashimangira rero ko guha Ukraine intwaro atari byo rero byakemura ikibazo. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero bakunze b'Umutsindo TV, dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe waba waracikanwe, wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.